Inama idasanzwe y'urwaruka ku rwego rw'umugabane wa Afrika ku cura gatanu yahuje urwaruka rwavuye mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika, abakenyezi hamwe n'abandi batumire bo mu nzego zitandukanye, harimwo abaserukiye amashiramwe mpuzamakungu, abikorera ivyabo, amashiramwe adaharanira ivyicaro vya politike. Bamwe mu rwaruka bakavuga ko ico kiyago karakaryo keza ko kuvugana ibibazo bidahanze, aho bamwe bahungukiye ibitari bike. Ibyo umuntu yahungukiye ni byinshi cyane. Hariho nk'ibintu nyakubahwa perezida yavuze, mu byo yavuze hariho ibintu bibiri nashoboye gufata cyane gusumvya ibindi. Yavuze ati be your own boss, no kuvuga wowe gerageza we boss wawe ukora ibishoka byose kugira ngo bijya bahamagara boss nk'undi muntu nawe bigereko. Arongera aravuga ati ibi kenshi wanka gukora iwawe ukajya gukorera ku wundi muntu bikazanira inyungu urya muntu, we nawe wari kubikora bikakubeshaho ndetse n'umuryango wawe. Byatumye ni nkikangura ku muntu wese yanegirije igikorwa kugira ngo ushobore kumva yuko iterambere ryawe ni wowe nyene ubwawe. Nkuko babivuze kuva kera, amazi n'ubuzima. Rero twumvise yuko bariko baragerageza kugira ngo borohereze umurundi wese, umwene gihugu wese kugira ngo ashobore gushikirwa n'amazi bitamugoye. Havugiwe byinshi cyane kandi by'ingira kamaro. Mu bintu bike nashoboye gutahura, batubwiye ko cambere na mbere umujene ategerezwa kuba umubosi ku giti ciwiwe. Donc abajene tukaba creative, tukagerageza gukreya, tukagura ivyiyumviro. Donc apana kuguma ko twokumva ko twoguma dukorera abandi bantu. Donc tuba ababosi ku giti ciwacu. Bavuze cyane cyane ku bakenyezi. Abakenyezi bafata ibirometero birebire baja kurondera amazi. Bavuze ko kugerageza tukabungabunga amazi ya Rusengo, kuko urumva donc amazi n'ubuzima mu bisanzwe. Kubukene ni ikintu ca mbere gituma haba umutekano muke. Rero nimwe nahera ko mu kuvuga ni kugerageza abajene tugakora n'inguvu, kuko navyo biri mu bituma igihugu kigira amahoro. Thierry Ingabire arongoye inama nkuru y'urwaruka yashikirije ko urwaruka rwo mu Burundi ruhimbawe no kubona Burundi bugize ko nabwo ishimishije mu kurongora umuryango wo mu bwa Afrika. Bakaba urwo rwaruka biyemeje ko bagiye gukorera hamwe mu gutsimbataza amahoro n'umutekano no gukinga amatati. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije ko iyo nama arakaryo ko kuganira uruhara rw'urwaruka mu gukomeza amahoro n'umutekano. Yashikirije ko mu bikorwa byo gukomeza umutekano hari guteza imbere itunganywa rirama ry'amazi ashobore gushikirwa na bose, ugufashanya kugira habeho uburongozi bwiza mu guhimiriza abagwizatunga gufasha mu bijanye no gukingira ibinyabuzima. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yibukije abitavye ico kiyago ko ahantu hose hatera amatati ari abantu bakuze bakoresha urwaruka. Yacihamagara urwaruka guhinduka birinde abarubesha. Yabahamagariye gukoresha inguvu bafise kandi birinde gukorera abandi. Ku ruhande rw'abakenyezi nabo yashikirije ko ari abantu bahambaye mu muryango kandi bafasha gutatura amatati, ngo suko bafise inguvu ariko bafise ubuhinga kandi iyo biyemeje ikintu baragikora. Yagiriye ko yibutsa ko umwasi abanyafrika bafise ari ubukene, aho yabahamagariye bose kuja hamwe babugwanye. Iyo nama y'urwaruka ku mugabane wa Afrika ikabatunganyijwe ku civugo kivuga ngo amazi kuri bose, uburongozi kuri bose muri Afrika, uruhara rw'urwaruka n'abakenyezi mu gukinga amatati, gutorera umuti imishamirano, gutsimbataza amahoro no gutunganya neza amatungo kama. Isanga